nk'uko abantu benshi batari bavyiteze canke abantu benshi babidusavye, reka turamuke tubishize mu ngiro, turamuke dukoze cya kintu abantu benshi baguma badusaba bati nimukore ico kintu. Inyuma yo kuba rero twabihejeje nk'imiryango, abavukanyi bacu, abavyeyi bacu, inshuti n'abagenzi, inyuma yo kuba twabihejeje ukwacu, twahejeje tuvuga duti reka tugire n'akantu kotuma n'abandi bantu bari kure bamenya ikintu coba cabaye uno munsi. Turi ngaha kugira ngo dushikane ico twiyemeje, kandi ico abantu benshi batari biteze, ukeneye no gushitsa ikintu abantu benshi badusavye. Rero nta mpamvu z'uko tutokora ikintu abavyeyi bacu canke imiryango yacu, abagenzi bacu canke abakunzi bacu boshima. Mu ncamake dutegerezwa gukora ikintu tuzi yuko gishimisha bose, nk'uko biba bikenewe nyine gukorwa. Rero uno munsi uri hejuru twaramutse duvuga duti reka, nk'uko abantu benshi batari bavyiteze canke abantu benshi babidusavye, reka turamuke tubishize mu ngiro, turamuke dukoze cya kintu abantu benshi baguma badusaba bati nimukore ico kintu. Inyuma yo kuba rero twabihejeje nk'imiryango, abavukanyi bacu, abavyeyi bacu, inshuti n'abagenzi, inyuma yo kuba twabihejeje ukwacu, twahejeje tuvuga duti reka tugire n'akantu kotuma n'abandi bantu bari kure bamenya ikintu coba cabaye uno munsi. Ako kantu cyo kukavuga akantu, mugabo abantu benshi bashobora kwibaza bati ngo nakantu gato, ariko iyo ni imvugo yerekana yo guhayagiza ikintu ubugombye kuvuga. Rero nuko ndashobora gutanga uburorero, hariho nk'abitwa ba Akimana nihereyeko, suko baba bagombye kuvuga ati Akimana ngo nakantu gato, ahubwo nuko baba bagombye kuvuga ko ari akantu kiranda, akantu keza, akantu gatekereje. Ego ni ibintu nk'ivyo. Rero uno munsi no twaramutse tuvuga duti inyuma yuko twashoboye guhura n'imiryango, duhura n'abagenzi, inshuti n'abandi benshi batandukanye, turaheza tuvuga duti ibi biraheza, ariko rero hariho abantu bacu nabo bari kure bakeneye kumenya mbega uno munsi ibyabaye nibiki, mbega uno munsi ko bicaye hajya ahantu bagira badushikiriza iki, cyangwa uno munsi nibiki vyakozwe mu miryango, nibiki vyakozwe, nibiki vyo byabaye tutashoye kumenya, bagira batumenyeshe uno mwanya. Abenshi baravuze bati turakeneye ubugeni, turakeneye ko tubona yuko ibintu byanyu biri serieux, turakeneye kubona neza na neza ibintu mutariko mubitwara nk'abana, ahubwo mutwereke ko mwakuze. Rero muri kwa kutwereka ko kugira tubereke ko twakuze, natwe turaza tuvuga duti reka ivyo abantu benshi badusaba tubikore. Uno munsi rero turi ngaha kugira ngo dukore ico kintu, nubwo twamaze kugikora, ariko twagomvye n'abantu bacu bari kure babone ico twakoze mbega ni giki. Nabizi uwo mwanya barakeneye kumenya icarico, bafise igishika cinshi cyane. Ariko nk'uko naje merekejwe n'umuvandimwe wanje, umugenzi mwiza, inshuti nziza, imbere yuko twerekana ico kintu
nasaba ko nawe wenyine yogira akajambo ashikirije kugira ngo ibintu biheze biryohe bibandanye biryoha. Cyaha hanje murakoze cyane, ngira ngo subira kuvuga tubashikiriza ico kintu canke ako kantu benshi mwari murindiriye tubereka duti vya bintu mwadusavye uno munsi twabishize mu ngiro. Ego nawe manager bo ico novuga iryavuzwe riratashe. Novuga yuko nta kesa agiye kumira akabuye k'abagabo, ubu agiye kuba umugabo abushitse atari vya bindi vyo kumunwa gusa. Je bigitangura nibaza yuko ari imikino, kugeza aho nanje ubwanje namwegenda mubaza nti ati ibintu muri mwe ni ivyo kuri canke bo nkuko asanzwe ameze ni wa muntu adapfa kuvugira hejuru. Yavuga ati kubibona niko biri, ariko no munsi bigiye ahagaragara. Ahubwo nico nsaba, nimba ari ngahanyu ako gakemanyi bo kugurura bakatwereka uburyo kameze. Hari igihe twaba twibaza ngo ni wa wundi, ariko uyu mwanya ugasanga siwe. Ziza bo twugurura ako gakemanyi tukakabona. Yego murakoze. Urakoze cyane muvandimwe, ndabona n'amasaha ageze kure. Reka rero dusabe abari hakurya badushikanira umuntu wacu, kubera ko nimba twaramaze gutanga ibisabwa, ni byiza ko twiyegereza umuntu wacu bagaheza bakamutuzanira, hama natwe tukavuga duti ivyo twasavye barabidushikani. Rero ndasaba shimitse kandi nsaba abantu bazi neza yuko ati Akes yarashikanye ivyo twasavye. Rero abo bantu ndabasavye ko nashikanye ivyo bansavye, nanje bashikanirize ivyo nabasavye. Rero no munsi umuntu wanje uko biri kose nzoba mfise uburenganzira bwo kumwita umuntu wanje n'uburenganzira bwo kumupresenta canke kumumenyekanisha ahantu hose nzoba ndi. Ni uwo muntu nimwahura ahantu hose muzomubona muze mumenye muti ubu n'umuntu wa Akes. Rero turasavye habijejwe hiyo karima k'igikoni, ego bamutuzanire, hama duheze tubandanye ibindi. Ego tumurindire uwo muntu